ryinshi ryo kuba hano kugira dusangire ikino kiganiro. Shimira cyane n'ijambo mwashikirije na cyane kujya mu bivuga bimengo ni ibintu biri concret, kuko muri ibi bintu by'amavision kugira umuntu atinda bishikira haragira igihe bava muri ivyo bifaransa birebwe n'amakomandation mengo alifu bakaja sur le concret. Nico gituma jewe rero muri mu kwishura ikibazo ndaba proposer un cas concret shobora kutubera ko icigwa. Fatiye ku gihugu Singapore, noza kubona ivyo efficacité institutionnelle byose kene bishobora gushikwako, kirakunda kuvugwa mugabo kubere benshi ntibazi bimwe bijanye naco dufatiye no ku Burundi. Ngira turagira comparaison turabe biraduhicirwa. Dufatere Uburundi bufise uburinganire superficie de 27834 km². Singapore ifise superficie de 716 km². Nukuvuga Singapore ni nk'amakomine 3 y'u Burundi. Muyumve neza. Kanya kwa nyenishwari mukuru w'igihugu yavuze nk'amakomine Mugongomanga, Mukike, Rusaka. Singapore igarukira nkaho. Abantu, la population burundaise nous sommes à 12 millions. Muri Singapore ni à peu près 6 millions. Miliyoni zitandatu ziba ku gatetware kankana mugabo bose bafungura neza kandi babayeho neza. Ugiye bijya by'umwimbo ku munyagihugu PIB par habitant baracaba kuri $300, mugabo Singapore igeze ku bihumbi 40,000. Muri PIB umwimbo wose mu gihugu bo twebagiharwa ama 5 miliyari $5 bo bageze kuri 220 miliyari. Kuko Singapore yimvura plus de 30 fois gusumba Burundi muri PIB, irimbura plus de 30 fois kudusumvya. Ugacuvuga uti ukaraba ati ukaraba kahise kayo. Singapore yarabaye une colonie. Twebwe twabaye colonie allemande belge kuva muri 1896. Singapore a été colonisée depuis 1824. Twaronse indépendance muri 1962. Singapore yikukiye en 1963. Sanabegiranye. Mugabo performance nk'ubu bafise kimwe mu bivuko vya mbere ku isi bicamwe ibintu byinshi by'ibidandazwa. Bafise ikibuga c'indege ca mbere gicamwe ingenzi nyinshi. Bafise 4e place financière au monde ahantu habera ama échange de capitaux. Amabarabara meza, ama etage iki. Uvuze reka yati binge tuvuga ati densité aha mu Burundi tuvuga ko abanyagihugu ku kilometero kara ari 400, 500, 600. Professeur avuze 700 habitants par km². Mais Singapore bageze kuri 7400 habitants au km². 7400. Mugabo barafungura babayeho neza bose kuri ya territoire. None bivuma bigenda gute? Ni byo nyene bica bivuga tuti iyo miracle iza gute? Tweyo tunani hibambewe curaba ati none babigenjeje gute ro miracle du Singapore. Miracle du Singapore ni birero dufatiye kuri engagement bahere kuri cohésion sociale et nationale. Tigute babana n'abanyagihugu bava mu moko atatu. Harabava mu Bashinwa plus de 67%, 15% bava muri za Malaisie, 17% bava mu Buhindi, 1% ni nko mu Banyaburayi. Bafise indimi zitatu mugabo ils ont su construire la cohésion, cohabitation pacifique. Umva bitegeza kuduha icigwa, nta nduru nta mishihano nta bari kubarajyana bajya
ni ikintu c'icigwa kandi bafise indimi zitatu natwe dufise ururimi rumwe na culture imwe. Ikindi cabagize nico bita leadership transformationnel et éclairé yabaye incarné par le premier ministre yitwa Lee Kuan Yew. Yitwaye hafi plus de 25 arahindura Singapore ayigira igihugu c'igitangaza. Excellence Monsieur le Président, twobifuriza mukazotugirira muri mu premier ministre mukadukura tugafata iyo emergence kuko birashoboka. Ni leadership yiwe barakunda kumuhama intelligence none wewe ibyo uzobishaka utagahugu atabantu bafise bamagahugu atagutunza ataki atubutunzi bwa mbere mfise nabo muri Singapore mwebwe nyine ri Singapore mwebwe nimwe butunzi ressources humaines. Ikindi yavugira ko ni vision résultat vision niba turiko turavuga development du tourisme cha tuja kuri résultat. Niba mwakweze twaronse ingenzi 1 million de visiteurs, le résultat nuko twa tuti dushaka ko myaka 5 Burundi bugenderwa ni miliyoni 5 za visiteurs. Muri evaluation rero ntibaza kuvuga ngo baragize amasensibilisation menshi cyane ngo amaterial abaye oya ingenzi ziyongereye guti zaravuye ku miliyoni ziraja kuri miliyoni 5 utarabishika kwa cyangwa ati genda ayo materi cyangwa ibyo bintu byaba sensibilité yari input ntaco vya shitseko tuje rero kuri resultat quantitatif niko yarameze. Ntuza kuvuga ibi bifaransa we twavuganye ko aba visiteur kugira ubundi buronka amadovize muri tourisme bazova ku miliyoni baje ku miliyoni 3. Niyo rero niyo tuzoraba tuja handi butubwira amanama wakoresheje ko yabaye menshi. Ikindi yahagara ko ni investir dans l'éducation. Investir dans l'éducation. Muri Singapore 20% du budget ija mu ndero. Ya richesse y'abanyagihugu banje no kubigisha. Recherche technologique, innovation. Singapore ifise mu ma université ya mbere muri Asie. Mengo ni ya kabiri. University. Technologie, la science. Twigisha 20% du budget. Tuvuze tuti Burundi turafise potentiel agricole. Kuko tudafise laboratoire ya mbere y'uburimyi muri Afrika. Yiga neze variété hamwe ahubwo nabandi boza kutwigirako. C'est ça. La recherche. A ufise avantage comparatif, recherche, technologie. Ikindi bahagaze ko ni gouvernance et efficacité institutionnelle. Gouvernance et efficacité institutionnelle. Nous kuvuga performance de l'administration. Une administration ikora nk'abikorera utwabo niko yayita. Une administration pour servir. Kumeza avuga ati wambira ashaka kurongora abandi aba umusuku wabo. Une administration pour servir. Agacagara ku mapiri 3 pour que administration soit très forte ibintu bitatu. Hariho administration centrale yabajeje intwaro, hariho la police et la justice. Izo nkingi zitatu mu bintu vya development canke iki zidakoze zibosha ibintu ntivyo birabo zibohoye ibintu biratera imbere. Nukuvuga ati iyo performance de l'administration yahagaze sur ces institutions kugira zibe une administration efficiente, efficace pour servir la nation. Parce que mu bisanzwe la gouvernance iherahe. La gouvernance bavuga bati mu bisanzwe l'homme est égoïste. Umuntu arikunda. Umuntu wese ni kwameze. Il est égoïste. Je suis égoïste. Mais bavuga bati quand nous partageons une nation,
comment bâtir pour que l'intérêt supérieur y aille. Cette gouvernance, alors, c'est un dispositif légal, institutionnel, programmatique, philosophique, culturel, bubaka kugira l'intérêt privé individuel ntironka yimenera mu gihe bagushinze amabanga. Sinon, il disait, si vous ne servez pas l'administration efficace, l'État disparaît. Si vous êtes membre de l'administration, vous commencez à vous servir, il disait, l'État disparaît parce que vos intérêts seront mis en avant l'intérêt supérieur qui est censé être défendu. Ikindi cyahagaze ko ni développement du secteur privé, libéralisme, abagwizatunga, le secteur privé bien développé, l'industrialisation bien étudiée. Harakunda kuvuga bimwe bya politique ici, industrialisation de substitution des importations, gushiraho amahinguriro asubirira ivyo wahora ushorera hanze canke amahinguriro yibanda no gushorera ibintu hanze. Mugabo l'expérience yerekanye yuko l'industrialisation itanda vers l'exportation niyo ituma ibintu bitera bija imbere. Ikindi rero cyari yahagaze ko cyane ni ukuvuga ati none le schéma de croissance turetse secteur privé, libéralisme, kumva kama duherahe parce que turashobora kuba recommandation none duherahe bo baravuga bati aho dushobora guhera partons d'abord des potentialités tubona dufise la position géographique du Singapour basanga iyo position géographique bayishize ko poro nini yotuma ibidandazwa bihaca ari byinshi bo haronkera iyo poro n'ubunyiri presque parmi les 5 ports mondiaux ku mavuri mahaca baragenda kuntuze kujana n'ama service exportation turashobora kuba tuti none position géostratégique y'u Burundi twoyikoze iki turavye aho vision uratiduka ukavuga les secteurs qui doivent remorquer les autres nizi tweza gutangura ko zigakwega izindi anshima tuvuze tuti hari uburimyi n'ubworozi hari amamine hariho tourisme hariho service none muri ivyo byose kimwe kiza gushikana kuyedogre kugira kivyura abarundi parce qu'on doit aller à la diversification de l'économie, l'agriculture, les mines, les services. Par exemple, dans une situation agricole, tu es dans une situation où 40% de la population, vous savez qu'ils sont agricoles, mais la contribution de l'agriculture au PIB, il y a autour de 40%. Ça veut dire que le reste crée la richesse à 60%. Il faut des réflexions beaucoup plus profondes ku bintu nk'imwe ni 80-90% kwijana mwagenura mu badokima la richesse au Burundi contribution du secteur agricole iracatuna oka kuri 40% de la production intérieure brute. Nous voyons que les 10% ni vya service banque télécommunication yani ma service ngani yo aduza PIB barakura sasa ni gute none twovyura izo zindi secteur comment le secteur agricole icura kuduza kwa sasa yo birimwo bandi yo des réflexions beaucoup plus poussées kuko igumana irandema n'abantu bayigiye mu tusanga harimo disproportion nibaza yuko pour iyo exemple ya ikatiti gutegeza gufata shema uravye ivyo ushoboye n'ivyo ufise kugira iryo terambere hagacaho ico bita la mobilisation des fonds utegeza kurondera uburyo ubwo buryo nta handi bushobora kuba bune butanu hariho l'aide publique au développement hariho l'emprunt hariho investissement direct étranger hariho partenariat public et privé hariho les fonds de la diaspora chaque type il a fait stratégie mu gihe ari au stade ukiriko kugira ushikire la mobilisation des fonds qui accompagnent ces structures. Muri ico gihe kuyavuga encore l'efficacité institutionnelle yarise kuco bita la gestion des connaissances
comment est-ce que les connaissances ingene abantu babanye cyangwa ubushakashatsi bagira ni gute bushobora kuinfluencer la décision de l'homme politique. Quand on dit un leadership politique efficace, transformationnel, il y a bien sûr les idées des experts ou n'abandi bahinga. Ni gute on gère les connaissances pour que zifasha mu kuinfluencer la décision de l'homme politique. Parce que yaravuga ati ku bintu vya débat, la culture du débat. La culture du débat finit par aboutir. Urashobora kuvuga en principe la culture du débat. Donc la culture il y a inconvénients et avantages. Urashobora kuvuga en principe umwe yaguha icyumvira akakubwira les avantages du principe pour t'encourager muri réflexion, uwundi nawe akakubwira les inconvénients du principe pour te faire tirer attention. Bose baheza bagahurira kuri décision équilibrée. Ni gute si je vais faire la mesure ndayifashe, ni gute mba encourager ibyo binyankuraja nibihe, ivyo navyo bimeze nka inconvénient nkwiye kwiyubara nibihe. Abantu bati basanga buzuzanye. Je t'ai parlé des avantages pour t'encourager, mais aussi je t'ai parlé des inconvénients pour te faire tirer attention. Yaho giruche ikintu naho gifite avantage kirafite n'izo inconvénients. Donc nourrissons ce débat kugira ibivyumviro vyinshi biva mu bantu bize biraza guha l'autorité politique abarura kumviriza akavuga ati burya ingingo ibereye niyi, numvise avantage, numvise inconvénient disumba avantage, twahevye avantage disumba inconvénient, twabandanije mugabo twavuze tuti izo inconvénient twame tugavye nizaza dusange twiteguye. C'est cela la culture du débat pour servir la décision de l'homme politique, kuko abafise information nyinshi yaronse n'ivyumviro vyinshi bituma haza haraba des décisions beaucoup plus équilibrées. Nibaza yuko umuntu atagiye muri vyinshi byo duserva comme l'exemple, c'est ça la gouvernance institutionnelle, qui dit la gouvernance institutionnelle dit la lutte contre la corruption. Ivyo tuvyama turiko turabivuga vyama ari vya ndama recommandation arahari, mugabo je voudrais faire tirer attention nyene ibindi bihugu bishobora kandi bifise potentialité musizi wacu. Nibi tuvuga ko abantu benshi none turi 400 km karabanda y'ibihumbi ndwi tufise isirima n'amapotentialité abandi atayo bafise. Nibaza ari ankonkwa ko natwe turashoboye n'abandi barashoboye kandi bafise ubutunzi kama buri nyuma y'iwacu Imana yabahaye. Ndabashimiye.